twagarutse na Kumbizi TV no kwishingira akazi. Je muganira ni Jean Bosco Ingabire. Mbanze ndabaramutse ndabahe gakeye cyangwa imyiriwe bivanye naho muherereye. Mbonesha ko rero yanyu nkuko yabibemereye ibandanya igendera bamwe mu rwaruka ruko rwishingira imirimo aha canke aha na hariya. N'umunsi tugira tubatembereze mu ruganda ruriko rurakora ibikora inka, twovuga mu ruganda ruriko rurakora ibidasanzwe mu gukora ibirato byiza, byaba iby'abigeme byaba iby'abagabo, amasandare meza, mbere biyumvira no kuzotera imbere gusumba mu minsi iri imbere. Twari tumenyereye yuko bamwe mu rwaruka bize bahurumbira umwuga wo gushona, ariko ubu nk'uko indongozi z'igihugu zitubwira ziti tuve hasi dukore, koko ugaruka ruriko rurakora. Kandi no mu kirundi bavuga bati ntataze aruta mvundare. Abumva inyuguti y'ikirundi baca bayumva, hariho n'iyindi myinshi cyane. Ushaka umuce acika ijoro, none ushaka amafaranga nawe akora iki? Agira umwete. Burya hajya Imana mu kuguha iguha umwete, ikakwereka icyo ushobora gukora kandi ntukengere n'akazi. Icyo ndabasabye rero ni uko mudukurikirana muri kino kiganiro cyacu, tubereke ukuntu uwitwa Kajeneza Jean Marie yashinze ihinguriro ry'ibirato byiza cyane. Twari tumenyereye biva mu bindi bihugu, nibaza yuko mu minsi iza mwebwe muzo mushorera nta handi. Rero karibu muri KGB Light Business. Nkuko mubibona ni muri komine ya Ukeye mu ntara ya Muramvya, nanjye aha turi ni Kumbizi TV. Ndabashimiye cyane ababandanya bagira amapataje ku biganiro byacu, ndabashimiye cyane ababandanya bamenyekanisha imbonesha kure yacu, bayiha akazi, badushigikira uko canke na kuriya. Ifu kawunga gamuke mubona, ifu yaciye tuyiteguye kuva itanguye gukorwa. Nta yindi ifu numva no kwifuza gusoma umuryango uyiriye no kuri nta yindi wose uragusoma kuva ije ishitse, nta yindi ndasubira gusoma atari kawunga iwacu. Niyonzima Dieudonné, umudandaza waho muri komine ya Bukeye. Nkaba kuva ntanguye kudandaza ifu y'ibigori, muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Iyi fu ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane. Abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye, ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube, ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'akakanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa 5 aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira. Turi mu Bukeye mu ntara ya Muramvya, aho mwishira hamwe yitwa KGB Light Business, aho dusanzwe duhingurira ibintu bitandukanye. Aha turavuga nk'ibirato, amasandari y'abagabo, ay'abagore, ay'abana batandukanye ku ngero zose. Kubumaze kugera hose gutambuka turashaka kumukora sandari nziza igizwe. Yego kabisa, turabona ko mumaze gukora izitari nke. Ariko turakora n'ibindi bintu byinshi. Si service y'ibirato yonyene, turakora amakava y'amamoto, turakora n'ibindi bintu
ubutapi bwo gushariza amamoto agira kandi turakora na service y'inzu ya serigraphy ukanika ku mpuzu turagira nibyo gushaka amamoto akora ku mamoto kandi ahantu kuvuga n'ist service yego muri make. Okay, business yaje gute kuvuga iri zina narecyane ahantu ndavuga nti uko biri kose twari tumaze gutangura ari uruganda ndavuga nti uru n'uruganda ntanguje kandi nkeneye ko ruzokwamaza hari ryari ntangura gukora hari muri 2017 yego mu mpera za 2017 ntangura gukora umwuga ariko sinatanguye ngeze ngaho biraka nahereye mu tuntu duto udukwati duto buto ubwo nahereye ariko nari service usibye ko n'ubu ntarashika aho nshaka gushika uraza kubitubwira rero nahereye muri 2017 ntatanguye gukora nk'umanzi ucutora iryo zina ryari iryo zina naritoye mu 2020 yego ndakuvuga uno munsi ibintu tugezeko gukora hariho ubwa mbere na mbere ibirato yego ndakuvuga ibirato ubwoko buhe n'ubuhe ubwa mbere na mbere turakora amasandari yego amasandari y'ubwoko bwose niyo dukora hanyuma n'amareparasiyo yose amareparasiyo uko icyo bakiri kose turagikora naho cyo bari bukare iki reparasiyo niyo zose turazikora ariko kandi turafite n'umugambi wo gukora n'amabukare y'abagabo tukayikorera no kuvuga murakora ibirato ibindi mushobora gukora no kuvuga n'ibirato hariho n'amakava hariho amabrasserie y'abakobwa kuvuga hariho n'amaserivisi yo gusiga y'amarangi amarangi byose aba yabinzu ufise inzu turagusigira kwabo kubaka turakubakira ntangorane kuvuga ahanya hari service menshi cyane yego tukingaho nyine mbega kaje neza ari iyo zina ryajemo kajibye nibaza ko ashatse gushira mu rurimi rw'igifaransa ibyo bintu akora yarabyize cyane ntiyabyize ibintu yarabyize yego kandi yapare ko byiga na n'ubu ndacyabyiga kuko ahantu numva formation njane ijanye no muri domaine yiwanje narabyize kandi na n'ubu ndacyabyiga kuko no kuvuga wowe ukora akazi unezerewe cyane ndumva naho hobiki akazi cyabwa hagarika nta n'ikindi no kabuza karangyohera naho ntaba ndagakora nk'amafaranga karangyohera samukanjyohera yego mbega jinitsa kubera iki wahisemo kwishingira akazi wewe yego jewe nabihisemo kubera ndibuka nkimara ishuri nari nzi yuko leta izoshya indondera impakazi nari bamwe ibiro nyine bitagaza ariko ibyo nari nzi sibyo nabonye ntegeje nagiye muri ndicara mbona indwi ya mbere yagiye atankumugaye indwi ya kabiri indwi ya gatatu ndavuga nti ariko ngwanye nabi nanjye kandi mfise iconze cyamita gukora gutangura buke gushinga iyi entreprise yawe mbega muri rusange urabye watubwiye ko wayishinze kuva mu 2017 gushika no munsi ikintu umaze kubona mu cakarusho ni ikihe ikintu ca mbere cy'akarusho biranyokipa bikambuza ko kuja kwiba canke kuja mu bindi bintu bidakenewe nico ca mbere icya kabiri ndabikuramwo uburyo yego jewe tuvugana tunze umuryango yego kandi vraiment niyo batangorane ndawutunze ndashaka kuronka relation nabo dukorana turashaka kuronka icyo twifuza atawugiye gusemereza atano wiyivye umva nivyo n'ibintu by'akarusho dukora mu kazi yego aha mpande aho iyo umuntu ariko arakorera abantu mu kibano ariko arakorera ahantu mu kibano hari icyo igikorwa ciwe ariko arakora kigirira akamaro ahaherereye we nk'ubu wibaza ko bino bintu uri kurakora bifitiye akamaro gaki abantu ngaho mu Bukeye bakoze gazo cyiza cyane ahubwo nanjye naho mpora nibaza ukuntu abanyabukeye bari babayeho batarambona ndabitahura bisanzwe bona yuko ubunya ndabakorera ibintu by'amateka bisanzwe ubunya nibaza atari kwigirisha nta muntu agifise ikibazo cyo kuba mu nzu isa nabi ko manahashitse nkayisiga nta muntu afise business abuyura umuntu amwanira abamotari ukashariza imidugu ugashariza moto igize ikibazo igakunguka manahashitse nkayisubiza ku mwanya hanyuma rishasha rero sinibaza
uko abanyabukeye bari babayeho ntaraza yego nibaza ko bwari mu buzima bugoye cyane okay ubu kwiteka kiki muri kazoza kubandanya hoteli imbere yego ubu muri kazoza nibanyitegeye ko nkuko natangwe ndayivuga mu karere si muri bukeye gusa kuko je nibaza ko tubabona uradandaza ibirato uraranguza bigenda gute hariho n'ibintu tubona by'amaprobox urumva imodoka zigenda n'izaheshi sinzi yego naje nibaza ko nari nihenze mvuze mu bukeye kwa je ndi umufundi w'isi yego nibaza ishyambere bonyitegako nibanyitege ko ibikorwa by'akarorero kuko ndi ku kazi n'ubu umutwe simpagarika nguma ndondera ndi mu maroshershe ndaye ibintu bigezweho hirya no hino nda mu Bushinwa ibyo barimo nda mu Buhindi ibyo barimo muri Amerika ibyo barimo ndi ku kazi yego ndi ku kazi mbega hagati aho watubwiye ko abo mukorana nabo nyine mushobora nabo nyine baharonkera akarusho mu kandi twabonye mu mukorana harimo umwigeme urigisha uratanga akazi cyangwa bigenda gute yego murakoze sumwe gusa kandi si babiri aha tujya turi benshi gusa uno munsi hari ibikorwa byinshi byo kuri tere hariho nk'abashika batatu bari kuri tere batari ngaha muri atelier kuko nk'ubuhonya hariho abakobwa bashika nka batatu bajesha bene ubuhonya kuvuga buhonya n'akazi kabatunze bashobora nabo wanashima no gutunga n'imiryango yabo canke bakibeshaho atawe basabye rero no kuvuga abadukorana nabo kandi bafitiye akamaro kandi banashima kanini yego baraharahurira ubwenge yego no kuvuga jewe sigura ko igihe uruganda ruzoba rwarakoze cyane rwarakuze bizoborohera guteranya ibirato byinshi cyane mwaruze amasoko yego no kuvuga twebwe ubunya ikibazo gihari suguteranya byinshi ibiti kusanga twabitanguye kera naho ubona umengo ni by'abazungu nibigezweho biri ku rwego rwa none twabitanguye kera tubitanguye vuba kuvuga rero hari abantu benshi bataramenya aho tubikorera gusa barabona ubonye ubucambaye ati ikintu kihe baraza ku bwinshi ariko kandi tugomba turokita tuzana abandi bakozi kuba n'abakiriya biyongera ku mwanya turonka yego we mu bakozi ukoresha harimo abagabo harimo n'abakobwa kandi abakobwa bakunze kuvuga yuko bataba bakunda ibikorwa cyane badafite ingufu zigize kubera iki wewe ushima gukoresha bose jewe shima gukoresha bose kubera nibaza ko babeshera yego abakobwa jewe mbona ari intwari wanashima hariho n'ibyo usanga twe byatugoye ariko ugasanga nk'umukobwa yagahinyanye yagashoboye ndetse sinumva sinafatanya n'abagabo ngo abakobwa ntacyo bashoboye canke bafite ingufu nkeya oya kuko abanashima hanini hari igihe bigusaba ingufu zo kwiyumvira kuruta zo gukora twebwe uwari we wese ngahanya turamwakiye kuko twe tuzi mu mutwe yacu icyo tuzi ngaha tuzi ko twese dushoboye kuko najewe naho ndi chef ngaha hari ibyo ntabashoboye nkaza mbona umwe muri twebwe ngaha babivumbuye kandi bigaca ikintu ya avantage kuri twese bidufasha uruganda rwarushika rutera imbere mbega kaje neza ibi bintu kugira ngo ubikore birasaba umutahe kandi no kugira ngo uzogere ku rundi rugero bizobandanya bigusaba uburyo no gukora bwose hari amashyirahamwe aragushyigikiye hariho ayedi yarafashe umugongo kandi yarakoze ndayishimira kandi natwebwe kandi dukorana ingufu kugira ngo nta mafaranga tuyaronka wanashima haniniya twe dushaka no kuhigeza wanashima suba ko dukora duhabwa amafaranga turafite rero cyo kugira ariko n'ubunye habaye n'undi akaza akadushigikira bisaba yego turumva warize amashuri ucuhitamwo kwishingira akazi muri kino gihe rero turi mu gihugu batubwira yuko ugaruka gova gukura amaboko mu mpuzu ugakora rukaza rugishingira akazi hakuzerinze ngo barindire iyo akazi kazozanana wotera kamo akahe urundi gwaruka ego je notera akamo ugwaruka usanzwe twe mu Burundi sinemeranye n'abantu bafatabuze mu Burundi hari ubuzima bwinshi cyane ahubwo wanashima benshi muri bo banka kubukora ariko ubuzima hari sinibaza ko buri kintu agatinya batije sinokora ibirato byokora abandi abantu batize we nawe ukavuga uti je nshaka gushinga uruganda ahubwo rubihingura je gusangwa na jewe nkivyiyumvira muri ko nokora ibirato
naguma mbona umengo ni byaba batama bari mu misozi ariko ndavuga nti furuka bajyanya kandi natwe dufise ingufu dushakoresha n'ubwenge kutabaje twe dushaye kubikora no kugego rwa none ujugo guteka nzo ndahingura rero ibirato nibaza ko ubuzima bwajana buruzuye gusa igikenewe no gushiramo ingufu turakora nk'ibyo kwinenaguza ubuze ko nta ikintu cyose kimaze kuba kiguha icyo urya kikagutuma utera imbere kiba ari ikintu hazima kandi kiba ari ikintu cyiza kaje neza none kaje neza ahageze aracakeneye abamushigikira canke aracakeneye ibindi byigwa kugira ngo abandanye atera imbere muri entreprise yiyo kaje neza ukumubona aracakeneye gushigikira kandi wanashima ko yifuza kugera ntacazi si ukuvuga ko ataconze ariko kuko nifuza kugera ntaconze ni ukuvuga n'ubu ubu nyine tuvugana noronka abantu bariko bariga bimwe mu byo nkeneye norara ngiye norarayo nziga hama nkazurumva n'ibintu biza canke mu yindi misi turashaka rero imbere yuko turangiza ubwiye akajambo ubwiye abakunda umwuga canke abiyumvira kutangura canke abadandaza b'ibirato ubatera kamo nimba boza kugushorera nimba bobwa bati bagutume komande nini nimba bo bishobora ugira akajambo ko kubahamagarira kugendera runo ruganda rwawe twabonye muhingura isandari nziza cyane natwe twashimye yego murakoze akamo notera abakunzi banje yego ndabakunda cyane kandi igituma ndabakunda nuko nabo ndazi barankonda n'ibikorwa byanje barabikunda cyane cyane ndabizeye n'ukuri n'abantu banje ndabakunda gose aho uri wose bavyumve ndabakunda ko baranshorera sintamba nirorera nta sandare nkora ngo iburu yambara baraza kambye ati ni nziza ikindura ko ruku yego ndabakunda cyane banje yego kandi ndakunda cyane n'ababinegura ndabakunda cyane kuko nabo barantera ingufu nkarara nasinziriye niyumvira icyo nohindura niyo mpamvu n'abakritika nabo ndabakeneye kandi ku bwinshi bagati ibintu iyo nibaze nabo bavuge nabo nyine ndabakeneye yego ariko bwa mbere na mbere ndakeneye abazana amafaranga murakoze cyane nimore ukwitondera ariko aradukurikirana jewe ni Kaorunera yego umukozi wa Kajenera watanguye gukorera ngaha kuva ryari ngaje sindamaze igihe kirekire yego kubera namanje kugenda kwiga umwuga wo gushona impuzu yego kuza ngaha naje ampamagaye ndamufasha ibyo by'amakupe yego barakomeje dukora yego ibindi mbega umaze kungukira ngaha ni ibihe kuva utanguye kuza wewe kumva yuko ari wowe wize ibyo gushona impuzu ngaha nangukiye ibintu byinshi kubera nko kuko ibi byo gukora ibirato nayo barabyambaye nabyo narize yego kandi baraboha n'amamoto ibyo byose ubu nyine ngenda biraba ndabimenya buke buke byinshi nyine byo ngaha yego uri umwigeme kandi turamenyeye yuko abigeme mu myuga mwene iyo batayihurumbira cyane iyo uri kurashona ibirato cyangwa ukaba uri kurashona ibibindi twabonye mushona ngaha uba wimva gute niyumva nyine meze neza kubera n'abakobwa bake babikora yego udufaranga urarunka ugaheza ukagura icyo wari ukeneye faranga nyine ndaturonka icyo nkeneye sinjya gusaba ababyeyi n'ibyo nkeneye nyine ndashobora kubiriha akandi kamo wotera abandi bigeme kugira ngo bahurumbire ubuzi imyuga nakahe abandi bigeme bababwira yuko bariye kuzabaragaye ubuzi basi nk'ubuzi nk'aho bumva ngo bashora ibirayi bashobora mvuye kumenya ni nk'akazi kaba kagayitse yego gusa rero maze ugashika murabona ko ari akazi kameze neza kuko nta kintu wifuza ukora mu kazi mukubura yego uva ngaha ushobora ukagenda ukaronka isabuni ukaronka amavuta eka neza n'umushatsi ukawukora kandi ntawe umenya iyo amafaranga yaje azananye n'ibindi bintu nyine uba ukeneye bimwe bimwe nyine ntabyo ushobora kugura yego murakoze